kibanza no kwita ihuriro ryari ryahuje abantu bariko barasangizwa ku bijanye n'igitabo gishasha kigiye gushirwa habona. Hanyuma abo bantu bari biyumviriwe ko harimwo abarongozi b'amashengero, harimwo abantu batandukanye basanzwe bashigikira ibikorwa Imana ibiriko ikora, hanyuma hakabamwo n'abasomyi ndetse n'indi migwi itandukanye. Kari akaryo keza kugira ngo Jean Paul Nikiza ashobore kudusangiza igikorwa c'igitabo citirirwa Ubwatsi Butotahaye mw'Isezerano rya Kera. Hanyuma ico gikorwa cagenze neza by'ukuri. Abari bahari twumvise umutwaro uhari kuri ico gitabo kije guterera kujanye no gutahura Bibiliya na cane cane mu rurimi kavukire. Benshi barakunze kuba bafise ama commentaire biblique abafasha gutahura Bibiliya inkuru yayo, mugabo ugasanga basoma mu zindi ndimi. Ariko Nikiza Jean Paul hamwe n'ishirahamwe asanzwe arongoye Light of Local Ministries, ako kigoro nakadasanzwe aho vy'ukuri kegereza umurundi gutahura igitabo Bibiliya mu rurimi kavukire. Rero kari akaryo ko guhereza ico gitabo, usibara nk'akaryo kugira ngo bagire ico bavuze kuri ico gitabo, usibara nk'akaryo ko kuzokwihweza ico gitabo rwose imbere yuko gishobora gushikira benshi. Iki gitabo kizofasha jewe ndumwe mu basanzwe barongoye imigwi mito mito yitwa Green Cell, aho vy'ukuri tumaze imyaka irenga 4 turiko dutambukana n'urugendo rwo gusoma no kwiga Bibiliya kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuwe Yohana buri mwaka. Urwo rugendo n'urugendo twita gwisubiriza, aho dutangura muri janvier hanyuma tukaheza December, ariko kandi tukaba tudahejeje, tukongera tukagaruka kuvuga abo turi kumwe tugahura mu migwi mito mito aho dufashanya gutahura. Rero ya nkuru ya Bibiliya twariko turasoma umwe ku giti ciwe, tugahura mu migwi tugenda buhoro buhoro. Rero twihweza igitabo kanaka, twihweza igice kanaka, twihweza umurongo kanaka, turiko turarongorwa hamwe n'ingene Imana iba yarihishuwe. Ariko kandi iki gikoresho harimwo ivyo vy'ukuri vyagenda bidufasha no sangiza abandi. Iki gitabo kizofasha vy'uko natwe turamaze gufashwa rwose, hamwe n'ingene dutahura Bibiliya. Uriko urayisoma haba hari ibibazo vyinshi wibaza, haba harimwo imvugo ihinyitse, atari kuvuga yuko ihishijwe mbwa mu rurimi rwacu tudashobora guhamvya. Rero iki gitabo kije gifasha umuntu kugira ngo ashobore gutahura Bibiliya na vya bindi tuzahora twiyumvira. Amashengero rero bazofashwa na kino gitabo, kizoterera mu migwi mito mito. Akenshi iyo turi mu nsengero zacu hari igihe basigura tukagira ibibazo bidushoboye kubaza, muga mu migwi mito mito kizofasha, kubera ko mu migwi mito mito ntabwo aba ari iciyumviro c'umuntu umwe, ni bene data bava mu mashengero atandukanye, bava mu ishengero rimwe, bazoba bari hamwe, hanyuma barabe ico Bibiliya ivuga. Hanyuma iki gitabo kizodufasha ivyo tutashoboye guhamvya tubone gutahura. Rero tunatera kama bariko batwumviriza yuko vy'ukuri ni ingabire idasanzwe kuronka commentaire biblique mu rurimi kavukire, ikintu kidasanzwe ku bijanye no gukura kw'ishengero. Imana isanzwe iriko iratunagura, kandi nta kindi kintu gishobora gutuma dukura mu kumenya atari ijambo ryayo. Ariko ijambo ryayo uri wenyene biroroshe gushobora kwihenda, ariko kandi hari abo Imana yashize imbere yacu nk'uko irabikora. Hamwe n'ico gitabo rero bicaba kiri hafi yacu, nikije isubirira Bibiliya, ahubwo kije guterera kugira ngo ivyo tuzashobora guhamvya mu gutahura dushobore kubitahura nk'uko Imana yarongoye abo banditsi, nk'uko yarongoye Jean Paul Nikiza, ikabamurikira kuri urwo rugero tuzobona dutahura umurongo, igice, tudatakaje inkuru yose rusangi ya Bibiliya nk'uko Imana yari itumbereye igihe ariko irihishurira
abo yahisemwo bariko barandikirwa ubwa mbere kugira ngo natwe turonke ico dukunda kwita ukuri kudahinduka muri kino gihe cacu. Rero n'intererano zirakenewe kuba bariko baratwumviriza. Kirasaba uburyo kino gitabo kugira ngo gishobore gushikira benshi bashoboka, kugira ngo tugihabwe. Ubu n'Isezerano rya Kera n'amavolume 2. Uburyo burakenewe kugira ngo na wa murundi adafise uburyo bwinshi ashobore gushikirwa n'ico gitabo, ashobore kuzoza arisomera hamwe n'ibisomwa bimwe ashobora kudatahura, agashobora kubona ingene abandi bamurikiwe n'Imana mu gutahura ivyo bisomwa. Hanyuma kandi n'izindi ntererano atari uburyo bwonyene, ushobora gusengera kino gikorwa, ushobora no guterera mu bindi byose Imana yo biriko irabarongorera kugira ngo na cane iki gitabo kije nk'ingabire ku shingiro ry'Uburundi gishikire abarundi bose. Nizera ko Imana izoshiza kugaragara bishizwe hejuru mu mitima yacu igihe cyose tuba turunamira ijambo ryayo nk'uko by'ukuri yifuza yuko tubitahura. Murakoze.